murabiraba neza. Iyo umuntu avugishwa adafashe kwisha ku muzabibu, ubuvugishwa bwe sibwo, ntibuva ku Mana. Mbibasubiriremo, iyo umuntu akora ibitangaza ishami ridafashe ku muzabibu, ubuvugishwa sibwo, ibyo bitangaza sibyo, bifise ahandi biriko birava. Kubera ishami n'umuzabibu bisigura ubusabane. Iyo ubwo busabane budahari, ibyo dusigara dukora ntago ari iby'Imana. Ejo narabibabwiye neza, ndabibasigurira. Iyo tuvuze kurengerwa, ni igikorwa cya Mpwemu Yera hanze y'ubuzima bwacu. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa cya Mpwemu Yera, Mpwemu Yera atangura gukora hanze yacu. Naho iyo tuvuze kuzura Mpwemu Yera, ni igikorwa cya Mpwemu Yera akora muri twebwe. Niyo mpamvu Luka 4:1 avuga ngo Yesu yuzuzwa Mpwemu Yera hama ava kuri Yorodani ajyanwa na Mpwemu Yera mu bugaragwa. Bisigura ngo ijambo kuzura, Mpwemu Yera ni imbere mu muntu. Mpwemu Yera ni igikorwa ariko arakora imbere mu mitima yacu. Niyo tuvuze kuzura Mpwemu Yera. Hama icyo gikorwa Mpwemu Yera minsi yose y'amakuru yo yuzuye ubuzima bwacu, nicyo kuduhindura, mu kuduhindura mu ishusho, iyo shusho yo gusa na Yesu. Niyo mpamvu umuntu ntashobora guhinduka. Biryo ubona abantu ukabona umuntu ntajya ahinduka uko yari niko azokwama. Vuga ngo yanze ko Mpwemu Yera akora igikorwa cye mu mutima wiwe. Rero kuzura Mpwemu Yera ni igihe ariko arakora ya mirimo muri twebwe. Iyo mirimo nayo nta yindi, ni ukugira ngo agaragaze ubuzima bwiwe, kwama imirimo ye muri twebwe, ari by'urukundo, ari by'amahoro, ari by'ubwizigirwa, ari byo kwihangana, birya twita imbuto za Mpwemu. Rero navuga ngo Mpwemu kuzura ubuzima bwawe ni ngombwa, kuko niho atangurira gukora cya gikorwa akorera mu mitima yacu. Icyo rero iyo amaze kugikora biroroha. Iyo tubonye Yesu cyabaye amaze kuzura Mpwemu Yera, ni ukuvuga ngo ahafise ubushobozi bwo kwama ivyamwa: urukundo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza. Irya mirimo ya Mpwemu Yera mu mitima yacu, aha Mpwemu Yera afise ubwo bushobozi iyo yamaze kuzura ubuzima bw'umuntu gutangura kubikora. Naha kuri Yesu niko byagenze. Amaze kuzura Mpwemu Yera, bizigura ngo za mbuto zose tubona Mpwemu Yera atanga, rwa rubuto rwa Mpwemu rugaragara mu buzima bw'umuntu muri w'indani, rutanguye kugaragara muri Kristo Yesu. Hama iyo tubandanyije, akandi kazi ka kabiri ni ugutangura kurongora umuntu. Kumurongora gute? Nicyo Paulo yavuze, aravuga ngo murongorwe nande? Na Mpwemu. Buriya reka ngaruke kuri aka kantu Paulo yavuze, ntabwo ushobora kuzura Mpwemu ngo unanirwe kurongorwa nawe. Kimwe nuko nanone ntushobora kurongorwa na Mpwemu w'Imana utabanje kumwuzura. Ndabisubiramo, ntushobora kurongorwa na Mpwemu w'Imana atakuzuye cyangwa se atuzuye ubuzima bwawe. Niyo mpamvu ni ibintu bibiri bijyana. Iyo twuzuye Mpwemu Yera, tubasha noneho kuba twarongorwa nawe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, iyo twuzuye Mpwemu Yera, tubasha kuba abantu bama imbuto za Mpwemu. Amen. Mumeamini hagije. So ngibi bintu bibiri rero akora. Yuzuye ubuzima bwacu, abasha kuturongora nkuko tubibona yabikoze kuri Yesu. Yuzuye ubuzima bwacu,
tubasha kuba abantu bera imbuto za Mpwemu yera. Turazizi. Aha rero cyabaye kuri Yesu. Yesu amaze kuzura Mpwemu yera, bigaragaza iki? Yaciye amurongora hehe? Mu bugaragwa. Ngiki kimenyetso cya kabiri nababwiye. Iyo twuzuye Mpwemu w'Imana, atangura kuba umurongozi wacu, atangura kuba direkteri wacu, atangura kuba uduha umurongo, atangura kuba utujyana, kandi niwe abandanya akora umurimo w'Imana muri twebwe, abandanya kuduhindura, akaduhindura gushika igihe tuzogeraho dusa n'umwana w'Imana ari we Kristo Yesu. Ngiki igikorwa akora muri twebwe. Ikindi twarabibonye ko ari wadusengera. Bibiliya bivuga mu Baroma 8:26 gutya kuduga 7:28 ngo kuko twe tutazi uko dukwiriye gusenga, ngo ariko Mpwemu yera ngo yama atunihira iminiho itavuga kuri data, avuga ngo Abba Father, Abba Data. Iyo miniho ye rero niyi yama dusengera, yama tunihira kuri papa. Afite ikindi gikorwa cye muri twe, aradusengera. Burya twe ntituzi gusenga nibyo. Umuntu araza agasenga ibintu ahushanya kavuga ibakagarura ibintu akajya gosha akajya droite. Harya ni misengere yawe ni misengere yanjye. Bigaragaza ngo imisengere yacu ntago ibereye. Ariko iyo ari Mpwemu yera ariko arakora imisengere yacu ku Mana, Imana yakira rya sengesho ryawe, kuko Mpwemu yera abasha kumenya ibyo dukeneye cyane kurusha twebwe uko twaba tuzi ibyo dukeneye muri twebwe. Haleluya. Ikindi, Mpwemu azi mu ijuru, twe ntawe tuzi. Reka ntiturashikaye. We wumva turivuga, nta numwe muri twe aragenda uretse bajya batubwira ngo urumva ngo ngewe ngo naratembereye. Hari abantu mujya mwumva intahe z'abantu bakubwira ngo yagiye mu ijuru. Nituri siri ko banagezeyo, nta nubizi. Ariko icyo nje kubabwira, umuntu wenyine nzi ari siri, umuntu wenyine ndi siri yuko mu ijuru abayo, ariyo, ahazi, azi ibyakorerwa, azi amategeko yayo, ni Mpwemu yera. Ko mutambwira amen? Mpwemu yera warahazi, mu ijuru ariyo, akaba no ngaha. Niyo mpamvu yitwa omnipresent. Ari muri wowe akaba no mu ijuru. Ndabibasubiramo. Ari muri wowe akongera akaba hehe? No mu ijuru. Ibibazo byawe hari igihe biba ari bitoyi cyane, noneho ugasanga iyo uri kurasenga abona ko ibyawe ni duto cyane kuri we, hama paraporo y'ibyo azi mu ijuru akajya kwingingira wewe, akagusabira n'ibyo utigeze umusaba, kuko niwe mwinginzi kandi ni nawe afasha abinginzi kwinginga. Haleluya. Mwumva iki kintu? Iyo ugeze mu gihugu utazi, uvuye ngaho ukajya Kampala, utazi Kampala, ikintu cya mbere kiba, niba ari umuntu ugiye kuraba Kampala wenda hari amabarabara afise amaveni, hari amakartier afise amaveni, nk'uko tuvuga ngo aveni kwa Vyisi kuri abiri, aha kuri 12 n'ibisa nabyo. Ugeze Kampala ari ubwa mbere uhageze, ugiye kurabayo akaba ari yatuye, akaguye ati nugera Kampala uzoshikira ahantu hameze uko, uzorondere umu taximan, ujye mu muduga umubwire ngo ngiye aha, ngiye Antebe. Azokubwira ati mbwira nimero ugiyeho, mbwira n'inzu ugiyeho. Kubera wowe utahazi,
ntushobora kugera Kampala ngo nurangiza utangure kubwira umutaximene ngo urumva ngo nagira ngo ngo nyura hari gumva bariko wowe ahantu uri kuranyura siho kubera we ntahuzi ni wahazi akuzimiza biramuraba akujyanaho wamubwiye biramuraba wowe uricara gutya inyuma ukabona muri ko muragenda kuko umushoferi wenyine azi amategeko y'i Kampala n'usanzwe wahakorera mwama yameni hageje mwama yameni irengera natwe mbabwira ikintu mu ijuru ntaho uzi ntaho nzi ariko hari umushoferi akorerayo akaza no gukorera muri wewe uwo niwe Mpwemu yera kandi ikindi azi amategeko yaho arazi feruje zaho uko zaka niba ari veri niba ari jaune niba ari rouge arabizi arazi amategeko yaho arazi ibihagenga arazi ibyo wemera iyo ugeze mu gihugu utazi ukurikiza amategeko y'abagituyemo natwe kubera mu ijuru tutahazi icyo Mpwemu yera yakoze niki Imana yaravuze ngo aba bantu ntago nabasiga bonyene hari ibintu na rimwe batazigera batahura nimbasiga bonyene reka rero nabarungikire Mpwemu yera kuko nimubarungikira hari ibyo mu ijuru azobasha kubatahuza kubera yuko amakode yaho ntaho yutuze ariko Mpwemu yera ajya dutahuza amakode yo mu ijoro ikindi kinajya dutahuza bimwe mu bintu biranga ijuru tujyamo amategeko yayo ni ijambo ry'Imana haleluya mwama yamina irengeraho amategeko yo mu ijuru ni iri jambo hama iri jambo ntushobora kurimenya mu bwenge bw'iwawe ntibijya binakunda hari umuntu umwe wenyene azi amakode arimo hano iyo atanze amahishurirwa ni agakode kamwe abagufunguriyeho akongera akaguhishurirwa ejo abapunguje ku kandi gakodemo ngaho akongera agapungurizaho agapunguza ku gakode kamwe karimo ngaho icyo twita revelation niki nihishurirwa ryatanzwe na Mpwemu yera mwama yamina icyo twita guhishurirwa ntago bihabwa ubwenge bw'umuntu kuko Paulo yavuze rimwe mu Bikorino ba mbere ibice 2 gutya navuga ngo kuko umuntu w'ubwenge n'umubiri atabasha gusesa ivy'ubumana ngo ariko umuntu w'Impwemu asesa byose haleluya ngo ninde yobasha kumenya ibyiyumviro by'Imana bishatse gusigura iki nubasha kumenya ibyiyumviro biri mu Mana keretse ufise Mpwemu wayo ibyiyumviro biri mu Mana ntabyo ubasha gutahura kandi niko Paulo nyene yavuze ngo ninde yobasha kumenya ibyiyumviro biri hehe mu Mana ngo kereka ufise Mpwemu wayo bisigura iki Imana aho yicaye ku ntebe y'inganje kugira ngo umenye ubwiru bwayo nuko ubufise Impwemu iri muri yo nayo ikabiri muri wewe izo Mpwemu rero zirakwegana nicyo Mpwemu yera ajya akora mu buzima bwacu nicyo ajya akora mu buzima bwawe nicyo ajya akora mu buzima bwanjye nawe nuvuga ngo abasha kutuzana akadutahuza umutima w'Imana harya niyo mpamvu ushaka kubona umuntu ariko arizwa Mpwemu yera yagusevere mukagira umunezero mwinshi cyane hari ukuntu hajya hazamo no gutwenga bamwe abandi bakarizwa n'umunezero kuko hari amasozi y'umunezero atanzwe na Mpwemu yera akenshi ihishurirwa umuntu ashaka kugira byatanzwe na Mpwemu yera byavuye muri bya byiyumviro by'Imana cyangwa se muri wa mutima w'Imana nta kindi bijya bitanga nugutahura uyu munsi abantu bashaka kuza akakwigisha urukundo rw'Imana ukumva uri kurabitahura nyine uko kwawe uri kurabitahurira muri understanding yawe ubitahurira mu bwenge ariko buri ikintu watahuriye mu bwenge ni nkuko bakubwiye ngo 1+1=2 hanyuma y'ibyo igikurikirana iki nta kindi ibyo uri kurabitahurira ha mu bwenge ariko ikintu watahuriye mu Mpwemu nicyo twita ihishurirwa
ntago muri ko muranyo. Icyo umuntu atahurira aha mu bwenge ntushaka kucyita ihishurirwa, kubera ko cyatahuriwe muri ame, ni intellect, kuko hari n'abantu bafise ubwenge bwinshi. Umuntu ugasanga afise ki irenze vraiment capacité intellectuelle iri hejuru, arakabuta ibintu vuba, afise amanalize ya vuba, ibintu bye byose ni recordinga. Niyo mpamvu mu ishuri bamwe bicara, bamwe bakiga, agaheruka ibyo kuri tablo akitahira. Wowe ukaraza ibirenge mu mazi, ukabyuka turazere uri kuriga ubosa, undi yaboshereje kuri tablo. Ni munganya ki donc capacité yawe intellectuelle ni ntago ziri ko zirangana. We abosereza aho profe yaje akavuga biba birangiye. Wewe kugira ngo uzobikore bigusaba energy, hariyo wataye. Bamwe bajya no kwicara imbere ngo nibwo bazobimenya. Burya abana b'abahanga ntibajya bicara imbere, bajya kwicarira inyuma, kandi ntimukanabishinge. Hari igihe atangura kukuderanja we pro ameze nk'akamashini kariko karabicirayo gutya. Rero ibintu dutahurira aha muri ya ki ntago ari ibintu uvuga ngo iri nihishurirwa. Ibyo twatahuriye mu mpwemu zacu, ibyo nibyo twita ihishurirwa. Impwemu yawe niho rero ikorana n'impwemu y'Imana, kuko impwemu y'Imana iba yaraje gutura muri wowe, ukabasha kumva umutima w'Imana, ukagera ahantu wabona umunyabyaha aho abandi bariko barabyumvira mu bwenge. Wowe ihishurirwa ryaza ukumva ugize umutwaro ukomeye, amosozi agatangura gushoka, kubera wumva uti Mana uyu muntu uzomukura muri burya buzima ryari. Iryo ni ihishurirwa wagize mu mpwemu yawe. Ukagera ahantu ugatangura kuvuga ngo ariko Mana, hari ahantu iyo utaragera ngo wumve. Hari igihe umuntu abaho ubuzima kumva kabisa abayeho ubuzima kumva uri kurikorera ibyaha ukumva ni ibisanzwe, kandi ukije ugasenga ukabona ibyo usenga ni ibisanzwe, cyangwa se ukabaho ubuzima bwawe bwisanzuye, ariko wabiraba ukabona ko hari ikintu kibuze mu buzima bwawe. Aha rero abantu benshi ubuzima bwaho bujya buhinduka. Abantu nk'abo ushaka kuba mu buzima ubaye mu byaha, uravanga Imana n'isi, kandi ukumva ni ibisanzwe biremo, kumva kwiberaho ubwo buzima birasanzwe. Nta n'umutima ugucira urubanza. Harya impamvu uri kurabaho gutyo nta hishurirwa uragira riva ku Mana. Iyo rero Mpwemu Yera yagusuye akagusanga, wa mutima uri mu Mana, Imana ikawutransfera mu mwuka wayo, ukaza gukonekta n'umwuka wawe. Bya bintu ubayemo utangura gukwega amasozi, ukumvura ikinyabyaha, ukumva ntiwigeze ukizwa, ukagira agahinda ko kwihana, ukumva ibintu ubayemo ntabwo uzobandanya ubiba. Kandi nicyo cyonyine ishurirwa niryo rikura abantu mu byo bari barimo. Kuko umwanditsi wa Bibiliya yarabivuze ngo iyo ahantu nta hishurirwa rihari abantu bigira ibyigenge. Ni ukuvuga ngo ishurirwa niryo ritanga resulta nzima mu buzima bw'umuntu, kandi hishurirwa ritangwa n'umwuka w'Imana. Ndifuza ishurirwa hejuru y'ubuzima bwawe uyu mugoroba. Imana yongera ifate wa mutima wayo iwudutransmit uyu mugoroba, kandi ibyo nta kindi kibikora ni umwuka w'Imana. Imana ikwega ibyiyumviro byayo mu buzima bwawe ikoresheje umwuka wayo. Imana ikwege wa mutima w'abanyabyaha, kumva ukwihangayikishijwe n'abanyabyaha, nawe wakumva ari byo biguhangayikishije. Urabona hari igihe twitwararika ubuzima bw'iyi si, tukabwitwararika, umuntu akitwararika biriya, ariko naje kubabwira, iyo Mpwemu Yera yagize ihishurirwa azana mu buzima bwawe, ya myitwarariko y'iyi si uca ubona ari ubusa, ugatangura kwitwararika iby'ubwami. Ngiki gikorwa cya Mpwemu mu buzima bwawe. Haleluya, mama yame, haleluya. Ngiki gikorwa cyazana mu buzima bwawe, kandi bantu b'Imana yaba yabidukorera, kuko yahantu nta ishuri abantu, the people perish, abantu baratakara.
bagira uko bagomba. Amen. Reka tujye muri Yohana wenda njye muri Yohana abandi naho nsoreza ne kurangiza nahavuze. Yohana 15. Yohana 15 umurongo wa mbere gushika kwa 5. Jambo y'Imana avuga ngo Yesu yari ko arabwira abigishwa, arabwira ngo jiwe ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyenewo. Urumva, Yesu ni umuzabibu, data ni nyine umuzabibu, niwe nyine Yesu. Amamwumva, ishami ryose ryo muri jyewe ritama arikuraho, kandi ryama ryose ararituturira ngo rirushirize gukora iki kwa. N'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Next. Nimugume muri jyewe nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri jyewe. Next. Ni jyewe muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jyewe nanjye nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane, kuko atacu mubasha gukora mudakoze iki tavuze. Haleluya. Aya majambo arisiguye. Yesu aravuze ngo ni umuzabibu, data Imana ni nyenewo, ngo namwe muri iki muri amashami. Namwe muri amashami, ngo ayo mashami afashe kuri uwo muzabibu. Ngo kandi ishami ryose ritama arikata gutya agakuraho. Iri shami rifashe kuri aka kantu, iri ndamutse ngize gutya nkakuraho, nta soko riba rifise iri hakubaho, kuko igituma ribayeho nuko rifashe ku giti, kandi igiti kiri mu butaka, kandi ubutaka kirimo buvomerwa amazi. Ahari ubuzima rero ni hehe? Ni ku giti rifasheho. Iyo ryamaze kuva kuri iki giti rica ryuma, nta buzima ryongera kugira. Bisigura iki? Munkurikire neza, munkurikire. Ibi bintu turi ko turavuga byo guhabwa ubushobozi na Mpwemu yera, igihe Imana yamaze kutwuzuza ubushobozi bwa Mpwemu ikaja iduha no kurengerwa. Ejo narabisiguye igihe Yesu yavuga ngo umwuka uhoraho ari kuri jye, aho ni ku murongo wa 18 muri Luka. Ariko umurongo wa mbere, Mpwemu uhoraho yari yuzuye muri Kristo, bisigura ngo yuzuye muri Yesu. Ariko bigeze ku murongo wa 18 acavuga ngo ntabwo akiri muri jye gusa, amaze no kuba kuri jyewe. Ejo narabisiguye, iyo tuvuga kuba kuri jye ni ukumwambara, niyo revêtement du Saint-Esprit, ni ukwambara bwa bubasha. Arangirira avuga ngo nicyo cyatumye ansiga iki? Amavuta. Ni ukuvuga ngo igihe twuzuye Mpwemu yera akora wa murimo w'imbere, hano igihe twamaze kugira Mpwemu yera kuri twe duhabwa amavuta ya Mpwemu yera. Haleluya. Igihe twamaze kugira Mpwemu muri twe, nuvuga ngo ni umurimo muri twe. Ariko igihe twamaze kumugira kuri twe, duca duhabwa iki? Ubushobozi. Duca duhabwa iki? Amavuta ya Mpwemu. Amen. Uyu munsi ntago twebwe aza kuba muri twe gusa, agiye no kuba kuri twebwe. Ariko mu isezerano rya kera ntago yababagamo, ahubwo bo yabazagaho. Niyo mpamvu ubona neza muri Ancien Testament misi yose abajeho barerekwaga. Ba Samusoni yabazagaho bakica 3,000 by'abafilisitiya. Samusoni yamuzagaho akica abantu 300. Samusoni yamuzagaho
agakora imirimo y'ubutware. Niko bigenda. Iyo urabye muri Bibiliya batwereka umunsi umwe Imana igenderera Mose igihe yaramaze kumva inkuru y'umugabo bita Yetiro ari we Sebuka, amubwira ati uyu murimo ukora ntuzowushobora, ifa gufata abantu 70 babizerwa hamu basharinge iki gikorwa cy'ishengero ryose. Bibiliya ivuga gute ngo hamufata imwemi kuriko ijye kuri abo 70. Bibiliya iravuga ngo akibivuga gutyo batangura kumva abantu bariko baravugishwa mu ngando ngo kuko Mpwemu yera yari yabaje. Urumva Paulo byaruko nta mwanya yarafise wo kujya mu mago yose. Ejo narababwiye mwimaze igihe cy'intumwa, munibaze igihe cyabaye cya Kristo umwami wacu amaze gusigwa n'intumwa zimaze gusigwa. Icyabaye mwibaza amahopitali yari yarugaye kuko nta murwayi yari akiriyo. Wafataga umurwayi uhuye na Paulo wabaga uzi ko biheze, wafataga umurwayi uhuye na Yesu wabaga uzi ko biheze, wafataga umurwayi uhuye na Petero wabaga uzi ko kiraheze kirarangiye ikibazo wari ufise. Reka n'ivyo ivyo byo kujyagura, fata mushwari yawe ujye kubarondera iyo bare kozaho witahire. Haleluya. Aho nanjye mu minsi izaburiya siko bizogenda. Nuzajya uza nkagwa mushwari ni ngaho genda umurambikeho akava mu gitanda mu izina rya Yesu, akaboka mu izina rya Yesu, akuzura Mpwemu yera mu izina rya Yesu. Haleluya. Mpwemu yera kuri twe. Izo nkomeze tuzikura ushobora kuzihabwa ukazitakaza, ariko uburyo bwiza sekre yonyine yatuma ubandanya ufise ubwo bubasha, ufise ayo mavuta. Umva nicyo Yesu yavuze, aravuga ngo ndi umuzabibu namwe muri amashami. Birumvikana ko ahantu tuzikura ari ku ishami, birumvikana ko ahantu tuzikura ni rya shami tubandanya ducometseho. Iryo shami nta rindi ni Kristo. Iryo shami niryo ubandanya. Imana nubwiri buguha ayo mavuta uyu mugoroba, nubwiri bugusiga uyu mugoroba, nugakureyo, bandanya ucometseyo muri amashami afatiye ku muzabibo. Yesu aravuga ngo iyi shami ricitse rica rikora iki? Riruma. Ahantu honyine dukwiye kubandanya ducometse n'igihe muri iyi ndwi Imana izoba yakujuje ishami nta rindi ni Kristo. Bandanya ufashe kuri ryo, bandanya ufashe kuri uwo muzabibo. Wowe uri ishami na Yesu ni igiti, ni umuzabibo. Bandanya ufashe kuko nawe hari ahantu akura. Aravuga ngo ndi umuzabibu ariko data ni nyene uwo. Ndazi neza ko ntakora ikosa ryo kwicomokora kuri data, kuko nicomokoyeho nta buzima nokongera gutanga. Natwe rero turi amashami afatiye ku muzabibu, umuzabibu ufatiye kuri data. Nguko uko ubuzima bugenda butemba buva ku Mana data bumanuka muri Kristo, bumanuka mu ishami, ishami naryo ributanga mu bo ryegereye. Nuko tugenda dutanga ubuzima aho tunyuze hose. Ariko sekre nimwe nukubandanya dufashe kuri wa muzabibu. Umuzabibu ni Kristo Yesu. Umuzabibu ni umwami w'abantu. Kubandanya ufashe, kubandanya ufashe. Iyo wikuyeho usigara ukora ibitangaza by'abadayimoni bitari iby'Imana. Ubusabane bwawe iyo bwamaze kuva hagati y'umuzabibu n'ishami, usigara uri umuntu uvugishwa ibintu by'abapfumu bitava ku Mana. Murabiraba neza, iyo umuntu avugishwa adafashe kwisha ku muzabibu, ubuvugishwa bwe sibwo, ntibuva ku Mana. Mbibasubiriremo, iyo umuntu akora ibitangaza ishami ridafashe ku muzabibu, ubuvugishwa sibwo, ibyo bitangaza sibyo, bifise ahandi biriko birava. Kubera ishami n'umuzabibu bisigura ubusabane. Iyo ubwo busabane budahari, ibyo dusigara dukora ntago ari iby'Imana.
mutahure neza iki kintu. Iyo ishami batubwiye ko ishami igihe ryose rivuye ku muzabibu riruma. Iyo wumye utanga iki? Hano iyo uri kuratanga warumye, ibyo utanga bivahe? Muribaza icyo kintu. Ni ukuvuga rero ubusabane buri hagati y'umuzabibu n'ishami buhagaze aha hantu. Nuko dutanga ibyo dukura ku muzabibu. Igihe rero ubusabane bwawe n'Imana, nababwiye faites attention ku ma prophecy, ku bitangaza, ku bintu biri aha hanze. Ubuzima bw'uwo muntu nta busabane bufise, haba hari ikibazo. Iryo shami rishobora kuba rifasha ahantu hatariho. Iyo rifasha hatariho, ibyo risigara ritanga. Ukabona umuntu aravugishwa ariko wari ubuzima bwe n'Imana ntabwo, nta busabane afitaniye n'Imana. Arabyuka akavugishwa, akaryama akavugishwa, arabyuka agakora ibitangaza, arabyuka akabona, akaryama akabona, ariko vie spirituelle, ubuzima bwe n'umuzabibu, ishami ntirigifashe, ahubwo ryaracitse. Ucuraba, mbega uyu muntu iba ariko aratanga beriko biravaye ko tubikura mu muzabibu, mu gihe nta busabane n'ubuzabibu, we ariko arabikora he? Kuko ibyo ndiko ndaba bikura ku muzabibu. Igihe rero ubusabane bwanjye n'umuzabibu budahari, hari ikibazo. Ibyo naba ndiko natanga si byo. Ni ikintu cyo kwitondera. Banza uraba ubuzima bw'umuntu n'Imana, hama ibyo azoguha bizoba biva hazima. Banza uraba ubuzima bw'umuntu n'umuzabibu, hama ibyo azoguha azoba aguha ubuzima buva mu muzabibu. Iyo ubwo buzima budahari, uyu muntu ibintu ariko araguha, raba neza, hari ibindi byaba bimuha ibyo aguha. Imana ibahe umugisha.